Turigenekerezo rya 30 kigarama mwaka wa 2020 ndabaramukije mwese muri ko muradukurikira bahani kaze muri ano makuru hagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umuhisi Petero Buyoya ngo nta cubahiro cohoza arongoye igihugu yaragifise kubera yari yaciriwe urubanza n'ubutungane, niko mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asigura agacirire ka leta arongoye nyuma y'urupfu rwahoza arongoye Burundi Petero Buyoya, akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyesha makuru kuri no wa gatatu. Hamwe rero Petero Buyoya yoba yari yarunguruje urubanza canke yaragisigaranye umwanya wo kunguruza, yapfuye akiri umwere, naho leta y'u Burundi ivuga ko yamuciriye urubanza, ari naco gituma yarakwiye gushinguranwa iteka rimukwiriye mu gihugu ciwe c'amavukiro, bivugwa n'uwahoze arongoye urwego rw'abashingwa manza bibujumbura, umushingwa manza Isidore Rufyikiri. Mu gisata cy'akazi na muntu nayishira hamwe Kristo rigwanya ihotegwa rya kiremwa muntu akate Burundi riranegura ugukwega amaguru birangwa mwikurikiranwa ry'imanza z'abafungiwe ibyaha vya politike, aho harabamaze imyaka irenga 4 mu mabohero atandukanye kandi bari kuba bararekuwe no munsi. Byose twabateguye muri ano makuru mu kanya nidonito. Ndasubiye kubaha ikaze. Petero Buyoya ngo yari gushobora guhambwa mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yari yahaye uburenganzira umuryango wiwe bwo gutahukana ikiziga cuye yahoze arongoye igihugu, ariko akongera akavuga ko leta bitayiraba. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, General Evariste Ndayishimiye yongeye amenyesha ko atacubahiro yahoze arongoye igihugu yaragifise kubera yari yaciriwe urubanza. Tumwumvirize. Uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga ntimuzi ko batandukanye. Mu gifaransa bavuga présumé innocent, umuntu ataraciribwa urubanza. None uwacira urubanza nawe il est coupable, none ntimwumva yuko abapfuye. None leta hari responsabilité sigari mufiseko abasigaye umuryango. Aho rero mubitegere muravyumvise ingaruka zo gukora icaha, ntusubira kuronka uburenganzira bwo kwidegemvya nk'abandi. Leta emwe kugaburira kuko muri umuntu hagati y'akazina muntu. Rero ragira abantu bose mwumva ingaruka z'icaha. Muri ijambo ry'Imana bavuga ngo ingaruka y'icaha n'urupfu. Kandi mumenye ko leta ikorera bene gihugu bose. None murazi burya ikintu cya mbere leta yitaho gukingira n'uwakozwe ko n'icaha, ico bita victime. Niwe muntu wa mbere leta itegerezwa gukingira. Nico gituma rero leta ntiraba umuntu umwe, iraba igihugu cyose abakozwe ko n'icaha nabo kitakozeko. Umuryango wewe jewe waratumye umuntu aza kumbaza ngo mbega none ngo mwana azoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu ciwe. Nace ndamwishura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri, arabifitiye uburenganzira. Mbere narinzi ko bazomuzana mu Burundi, ivyo narinzi. Kandi je ndazi yuko baci bavuga ngo raba rero ngo leta vye ngo ni sawa, kuko bari bazi ko leta itokwemera. Mugabo umuntu wari wese afise uburenganzira bwo guhambwa ahari ibisigisigi vy'abasekuruza n'abasekuru, abifitiye uburenganzira. Rero aho nimva ko atari kibazo, kandi ndakubwiye yuko nukumbaza bari bakimbajije ndakibishurako mu muryango, kandi birabanezereza. Kandi ntibababajwe nuko leta atakizokora, ntivyababaje kuko barabizi. Ereka nabo ni incabwenge, nuko hari abashaka kwiyobagiza gusa bazi ingene bimeze. Nimba abategetsi b'u Burundi bipfuza kuzoronswa icubahiro inyuma y'amabanga yabo, bari bakwiye kubaha abandi ubu bakiri muri ayo mabanga. Bari bakwiye rero guha icubahiro uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya mu gufasha umuryango wiwe kugira ashobore guhambwa mu Burundi, yongera aronswe icubahiro c'abahoze barongoye u Burundi. Bivugwa n'uwahoze arongoye urwego rw'abashingwa manza bibujumbura Isidore Rufyikiri, akabona ko mu gihe uyahoze arongoye u Burundi yoba yari yarunguruje urubanza canke yarasigaranye umwanya wo kunguruza, yitavye Imana akiri umwere. Tega amatwi mushingwa manza Isidore Rufyikiri. Turabizi yuko mu misi heze ubutungane bwa leta y'u Burundi bwaramuciriye urubanza bwo gupfungwa imisi yose yarasigaje. Ariko uko tubizi iyo umuntu aciriwe urubanza ubwo ari bwo bwose nk'ubwo
arafise uburenganzira bwo kunguruza canke kutunguruza. Mu vyerekeye rero umuhisi Buyoya, igihe cose atari bwunguruze ngo acibwe urubanza ntabanduka, igihe cose iyo atari bwunguruze mugabo iminsi yo kunguruza ikaba itari bwarenge, yitavye Imana ari nk'umurundi nk'abandi bose, turavye mu vy'amategeko tutaravye mu vya politike. Kuko vya politike ntibikurikiza amategeko. Muri ico gihe rero nta cabuza yuko leta y'u Burundi naho Ministère Public ariko iramukurikirana, yuko leta y'u Burundi yari kwemera yuko atahanwe Burundi, agahambwa n'iteka n'umuryango wiwe n'abakunzi bamukunda, mbere na leta ikamuha icubahiro nk'ico isanzwe iha abarongoye igihugu. N'abandi bose barongoye igihugu nta numwe yakirongoye akora ineza gusa, bose barakoze ineza bagakora n'inabi, mugabo impera n'imperuka iyo umuntu yitavye Imana bamufata nk'uko bafasha abandi, kandi baramwubaha bakamwubahiriza. Leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye niwe agira akageranura vy'u Burundi, mugabo iteka atera abandi niyo ngero y'iteka n'abazotegwa ejo, kuko ivyo bishikiye Buyoya twese bizodushikira, nawe nyene na President Ndayishimiye bizomushikira. Iteka ushaka ko bagutera umunsi uritera abandi, iteka ushaka ko bazogutera ejo uritera abandi uwo munsi ukiriho. Nuko bimeze, nico gituma leta nifuza yuko muri urwo rupfu itobishamwo ibishobisho vyinshi n'agashavu ka politike, ndazi ko katabuze. Twitware nk'abantu kuko nivyo vyiza, niryo ragi ryiza tuzokwisigira twebwe nyene tugasigira n'abana bacu. Umuhisi Petero Buyoya ngo ari mu bashigikiye guharanira agateka k'umukenyezi no kugwanya amabi canke akarenganyo gakorerwa abakenyezi mu Burundi, no kugira baronke ibice 30% mu nzego zitwara igihugu, bivugwa na Mabobori Catherine yahoze ari umushinga amateka. Uyu mufasi avuga kandi ko yamwigiye ko vyinshi, aho yakunda kuvuga ko muri politike umuntu ategerezwa gukorana na bose, harimo nabo badasangiye ivyumviro. Tumukurikire. Egome byinshi byaravuzwe ku byiza Perezida Buyoya yakoreye abarundi n'u Burundi, ariko ico ntumvise cyane coba caravuzwe n'ukungene yashigikiye cyane guteza imbere agateka k'umukenyezi no kugwanya akarenganyo kabakorerwa canke amabi akorerwa abakenyezi. Akarero ka mbere notanga nuko benshi bashima cyane ko inyuma y'ibiganiro by'Arusha abakenyezi baronse n'imiburiburi ibice 30% mu nzego zitwara igihugu, haba muri leta canke mu n'amashinga amateka na nkenguza amateka. Ubu mbere ivyo bitigiri bikaba byaramanutse gushika mu rwego mpanuzwa jambo rwa komine. Amaze kubyumva rero avuga ati jewe nzogerageza uko nshoboye kose ibitagiye muri akoro d'Arusha bije mu ibwirizwa shingiro, kandi niko byagenze. Hanyuma jewe ikindi kintu rero nohereza ko nk'umuntu yabaye umushinga amateka mu gihe ca transition Perezida Buyoya agitwara, ndibuka neza cyane ibintu yahora atubwira bijanye no kwihanganiranira. Akatubwira ati mu buzima ntimuzokwama mugendana, ntimuzokwama mukorana, ntimuzokwama muganira nabo muvuga rumwe gusa canke abantu b'abagenzi banyu. Mumenye yuko mu nzira muzoza murahura n'abantu mutavuga rumwe, kandi mutegereza kumenya ingene mukorana ku neza y'igihugu. Ico gihe yabitubwira inyuma ya Arusha. Muribuka ko hariho imigwi yavukiye Arusha yitwa J10 na J7. Muri amasezerano y'Arusha rero bari bavuganye yuko umukuru w'inama nshinga amateka azova muri J7, umukuru wa Sena inama nkenguza amateka akava muri J10. Ico gihe ntivyari byoroshe kuri bamwe
kuko amazina amwe bavuga ngo naka niwe azotwara inama nshingamateka, abandi nabati naka niwe azotwara inama nkenguzamateka. Kuri bamwe n'abandi bumva umenga hoza abandi atarabo, mugabo byari bigoye yuko wewe uri muri mu mugwi kanaka uza kuvuga ngo muri uriya mugwi ngo uyu sindamushaka ngo nkeneye uwundi. Ibyo rero niho rero Perezida Buyoya yagerageje kutwumvisha yuko mu buzima utama ukorana iminsi yose n'uwo wifuza, mugabo ukorana n'uw'igihe igihe kigeze, uwo muntu akaba ari we agezwe ko utegereza kumva yuko atakundi biri bugende. Uruhara rero yagize mu kugarukana amahoro no kuyatsimbataza mu gihugu ca Mali no muri Afrika muri rusangi biri mu vyo bumwe bwa Afrika buzoguma bwibukira ko muhisi Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi, bivugwa na Abdoulaye Diop, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki. Uwo yahoze ajejwe kandi n'imigenderanire y'igihugu ca Mali n'amakungu, aribuka kandi uruhara yagize mu kunywanisha abarundi no gutsimbataza intwaro rusangi mu Burundi. Tumukurikire. Nous en retenons le souvenir d'un homme qui était totalement engagé pour la paix. Ico tuzomwibukirako nuko yari umugabo yari yiyemeje guharanira amahoro n'ituze, yitanze cane agaha vyinshi igihugu ca Mali, yahaye vyinshi akarere ka Sahel, yitanze cane agaha vyinshi Afrika yose. Yarakoreye mu gihugu ciwe kuvyerekeye guharanira ubumwe, mu gusubiza hamwe no mu guteza imbere intwaro rusangi ya demokarasi. Nibaza ko bimwe mu vyamuranze mu vyo yafashije guteza imbere ari vyo tuzomwibukirako. Yarihebeye igihugu ca Mali. Mw'izina ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika, dushaka gushimira abanyagihugu bose bo muri Mali ko bemeye gushingurana iteka Perezida Pierre Buyoya. D'avoir fait aujourd'hui de ce cimetière la dernière demeure du président Buyoya. Tuyuze rero ko Petero Buyoya hitavye Imana amaze imisi mike atanze imihoho mabanga yo guserukira ubumwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel. Akaba ico gihe yari yashikirije ko yashaka kwiyumwanya ukwiye yo gukurikirana urubanza rwiwe mu masentare y'iyungururizo. Tuwanane n'amakuru twabateguriye. Shirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akate Burundi riranegura gukwega amaguru kurangwa mu ikurikiranwa ry'imanza z'abapfungiwe ivyaha vya politike. Mu matoza akate Burundi yagize mu mabohero atandukanye, yerekanye ko ayo mabohero akirangwamo abapfungwa bejejwe, abarekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu hamwe n'abahejeje umunyororo wabo. Kurikira hano umushingwamanza Jean-Claude Niburumusi ajejwe gisata c'amategeko muri akate Burundi. Muri akate Burundi rero dusanzwe dusohora ikicegeranyo uko amezi anaheze kugira ngo twerekane yuko ibi bintu by'uko abantu bamara umwanya muremure mu munyororo, imanza zabo zitariko ziratera imbere, biguma vyiyerekana kugira ngo dukebure abajejwe kubikora babishiremo ingufu. Ubu rero muri iki cegeranyo twarerekanye abantu bashika abantu benshi, abanyororo benshi batari bake, kandi turazi yuko hari n'abandi benshi tutashoboye kumenya. Imanza zabo zimaze igihe kirenga imyaka 4 ziri imbere y'umucamanza, mugabo ugasanga izo manza ntizigeze zihamagagwa kugira ngo uri karakurikiranwa n'ugana amenye igihano ariko arakora, amenye ati nzomara igihe kingana uku n'uku. Muri abo bantu rero murazi yuko umushikiranganje w'ubutungane yari yavuze yuko bene izo manza bagira bazihutire cyane, mugabo turabona yuko uwo mugwi w'abanyororo bakurikiranwa mu byaha bya politike batahavuye nabo ngo bumvirizwe nk'uko uwo mushikiranganje yari yabisabye. Niyo muri iyo ntumbero rero twasohoye urwandiko kugira ngo twerekane yuko uwo mugwi w'abanyororo utari kurumvirizwa nk'abandi, ko hari ukuntu abanyororo badafatwa kumwe mu mabohero no mu masentare igihe ariko baraburanisha imanza. Ico dusaba leta y'u Burundi ni uko yofata abanyororo bose canke abantu bose bakurikiranwa n'ubutungane ku rugero rumwe, ntihabe uwo bahohotera uwundi nawe ngo bamukundwakaze. Ni uko rero bo kwihutiriza imanza zimaze igihe kirekire zidacibwa, bakazihaheza mu butungane kugira ngo abanyororo bose, umuntu wese ari hamwe ibohero amenye yuko
ariko akora umunyororo uyu uzohera igihe kingana gute. Ikindi twosaba ni uko twusaba n'amakungu ko yoguma ijishije ku Burundi, kubera ko Uburundi bimaze kugaragara yuko ibintu byo kubahiriza agateka ka zina muntu bitakibishira imbere cyane. Tugasaba nuko hari inzego mpuzamakungu Burundi bwemeye yuko ziburaba, ko nazo nyene zogira uko zishoboye kose zigahanura leta canke zigakoresha izindi nguvu zifise kugira ngo agateka ka zina muntu cane cane agateka k'abanyororo kubahirizwe mu Burundi. Imbere gusozerana makuru ye n'umwanya wahariwe ikigabane kw'isoko gitegurwa n'urunani rw'amaradiyo cuno munsi garuka kuntu umunsi mukuru wa Noel wahimbajwe kuri wa 25 Kigarama. Abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu c'u Rwanda wacitse bari mu bihe bidasanzwe. Ubukene n'ingingo zafashwe mu ntumbero yo guhangana n'ikiza ca coronavirus byatumye badahimbaza Noel neza. Thierry Bigirindavi niwe akidushikiriza. Noeli usanzwe ari umunsi mukuru abakristo bahimbaza ivuka rya Yezu bafata ko ari Imana yigize umuntu ikaza ku isi. Ubu ariko n'abatari abakristo benshi barawuhimbaza na buryo bari umunsi w'ikonji bakawugira umunsi wo gusangira n'inshuti n'abagenzi. Cyane cyane bakanezereza abana mu kubaha ibifungurwa n'ibinyobwa vyiza, mu kubaha utuganuke, mu kubagurira impuzu shasha n'ibindi. Abakristo bobo imbere y'ivyo baba babanje no kuja mu misa. N'ababa baja mu misa gake uwo munsi wa Noeli benshi barajayo. Noeli y'uno mwaka ishitse mu gihe isi yugarijwe n'ikiza c'umugera wa corona, mbere gisa n'ikiriko kiriyongera. Ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika byarafashe ingingo zibuza abantu guhura ngo bagire iminsi mikuru nk'uko bahora mu ntumbero yo kwirinda ko uwo mugera wa corona wobandanya ugwirirana. Igihugu c'u Rwanda ni kimwe mu bihugu vyafashe mwene izo ngingo. None abarundi bahungiye muri ico gihugu benshi basanzwe bari mu bukene bahimbaje gute umunsi mukuru wa Noeli? Kw'isoko yo ku 26 Kigarama umwaka wa 2020 turabashikana mu muryango w'umurundi yahungiye mu gisagara ca Kigali, aho uwo muvyeyi w'abana bane ariko asangira n'ibibondo vyiwe. Thierry Bigirindavi njinganda kirabashikirize nkaba ndabahaye ikaze. Noeli n'umunsi wiza Uno munsi ni kuri Noel? Noel bitwibuka iki? Twibuka kuvuka kwa Yesu. Yesu ninde? Imana. Yesu ninde wewe? Ni Imana. Aha turi ku munsi mukuru wa Noeli nk'igihe cy'isaha 3 n'igice z'umutaga. Nadine nifasha umupfasoni w'abana bane, mukuru afise imyaka 6, mutoya nawe akaba afise imyaka 2. Abana bariko baranyifanta, mama wabo nawe abaganiriza bacishamwe baririmba uturirimbo twa Noeli. Nadine nifasha no murundi kazi yahungiye mu gisagara ca Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboyi neza na neza mu mudugudu wa Taba. Akikujwe n'ibibondo vyiwe afise akanyamuneza kagaragara. Ariko guhimbaza Noeli sico kimuraje ishinga muri bino bihe nkuko agira abitwiganire. Noeli hari igihe igera ntitumenye nuko yageze bivanye n'ibi bihe by'ubuhungiro turimo, tugasanga twumva abantu batubarira ati Noeli nziza ugakanguka kuko nahiza ataca bikumare bikure ushobora gukora kirenze. Ariko nene umuntu arashima Imana turi ahantu tuguwe neza dufite umutekano, atakintu wicuruka ryama ugasinzira, ivyo twe biraduhagije. Nico gituma wumva utekana mu mutima ukumva kunezerewe. Imbere yuko haterikiza ca corona twararyoherwa nyene tukajana abana gusenga, nubwo tutaba twishimye nkuko twahora turi mu gihugu wacu. Mu Burundi umunsi mukuru wa Noeli wari umunsi mukuru ukomeye cyane cyane ku bana. Wari umunsi mukuru ukomeye, twebwe twaba dufise ubuzi papa wabana gakora, twe tukaba nanje nkaba nkora dufise amafaranga. Uwo munsi mukuru rero kubera tuzi ko ari uw'abana, twaragenda tukabagurira impuzu nziza, tukabagurira ibirato, tukabagurira amafani, ikintu cyose bifuza. Nyene bakumva uwo munsi mukuru wa Noeli ko ari wabo, natwe tukishimana nabo tukanezerwa. Abagenzi abana inshuti dufise zifise abana tukabatumira canke nabo bakadutumira, nyene tukanezerwa
nyine umunsi mukuru tukawuhimbaza cyane. Naho Nadine yamaze kwakira ubuzima arimwo abana biwe bobo baracari bato baba bifuza ko bokorerwa ivyo babona mu bandi bana baba abo bigana canke abo babana. Iyo rero basavye abavyeyi ivyo batari buronke biratuma abavyeyi bagira gahinda ku mutima. Nk'uyu mukuru we waravuga ati ko mbona abana bandi babaguriye utuntu bambara mu mutwe twa Père Noël, babagiriye iminsi mukuru, papa kubera iki wewe utabidukoreye? Nyene aragerageza agasigura cyane cyane babaza papa wabo. Johoho babona nyene umenga ndo mu rugo amafaranga nyene nta nayo nabona. Ariko papa wabo babamukarira. Nk'aba bana tubana hafi. Bakaraba bakona ko iminsi mikuru ikiraba. Sise ko wewe utabidukoreye. Nyene akabagerageza kubasigurira ivyuko hataronka amafaranga canke ari mu buhungiro canke iki, ivyo ntibabitahura. Rero biramugora kwishura. Ico kintu rero nk'umuvyeyi kirakubabaza cyane. Ubundi twevyo biba biri bisanzwe vya Noel n'ibiki nk'abantu bakuze. Abana nibo baruhisha mu mutima. Nibo bamenya makuru gusumba twebwe. Bakatubwira ati se ko mutabidukorera. Akabara papa wabo ati butugure nk'ivyo abana nyene babagurira. Mu nyuma arabasigurira aravuga ati Imana yo mwijoro izobiduha turiko turabirondera dusenga. Ati se ko mbona wowe usenga Imana kuri gutabigu. Nyene tuguma mu ivyo bibazo bidahera. Arakubaza mu gitondo na nimugoroba akabisubira. Nyene ivyo bibazo n'ivyo umuntu aca bituma nyene nawe udatuza mu mutima gutekane kumva bibabaje. Nadine nifasha ahanura abandi bavyeyi basangiye ingorane zo mu buhungiro kutaja barasesagura duke bafise ngo bagire iminsi mikuru, ahubwo baze barasigurira abana ibihe bidasanzwe barimwo. Je impanuro nobaha mu bisanzwe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mutungwe n'ivyo mufise. Wewe waronse ako gafanta utana karonse urabumvisha ko bidakunda, biento nawe jo Imana izobagirira neza ukabibaha, ukababwira kuko ushobora kugira ngo ugomba kugira nk'ivyo abandi bagize. Ufise nk'ibihumbi 2 ushaka kugura kawunga ibiro nka 2 canke kibakajya ejo na hirya yejo, ushaka kugira ivyo abandi bagize ngo ni Noel. Noel vy'ukuri Noel turayikunda, ariko turi muri ma condition nkaya no kwihangana umuntu akarifungura ivyo yaronse. Hanyuma abana umuntu akazara bumvisha nubwo bigoye pe, ariko nta nuwoca aja mu gakuku kabandi bidakunda, ahubwo ni kubumbwa n'ivyo dufise ico waronse akabiri cyo fungura. Yesu arakunda abana batoya kandi abahezagira. Yesu arakunda abana batoya kandi arabahezagira. Uwo muryango co kimwe n'iyindi itari mike y'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yahimbaje Noel mu bihe bitoroshe. Ubukene basanganywe kubera benshi basanzwe batagira ubuzi hamwe n'ikiza ca corona catumye bidakunda ko bashobora kujana abana mu misa canke ngo basoke baje guhura n'abandi bana b'inshuti n'abagenzi. Ivyo vyatumye iyi Noel y'umwaka wa 2020 itamera nk'izindi. Thierry Bigri David tumukengurukire hana makuru twabategure kuno munsi wa gatatu tuyasozerana bashimiye mwese mwadukurikiye naho butaha.